umukobwa simukunda isa atavugana ndafite umukobwa dukundana kandi mwiza cyane ariko ku rundi ruhande ujya mukobwa Santiana aracankunda. Hey Brighton. Yeah. Umbwiye ko ufise umuntu mukundana. Si kandi uramukunda gose? Ndamukunda cyane. Nawe aragukunda kandi? Yeah. Ariko iyo uza kumenya ko Santiana ariwe tugomba twubakana, bivuze ngo mwari kujana mu hoteli mukaryamana. Ese urumva ko yari kuba inkuru nziza ku mukunzi wawe? Kweri kudafata urukundo wa serieux? Brighton ikunda umuntu umwe, naho uzo gutandukana na Santiana? Why? Mr. Khan. Byose nabikoze kubera wewe. Kandi wowe ntabwo nari kubikora. Ariko ujya mukobwa Santiana aguma matiriza kuryamana nawe. Nico gituma ndakubwiye ati wirinde kuko ugiye kubaka. Brighton ndakubwire, sindi ko ndashaka kwinjira cyane kuri ivyo. Uri umuntu ukuze urabitahura, kumbure ufise impamvu wagomba kubikora. Ivyo reka tubireke. Ariko reka ndagushimira cyane mwevuye ku mutima kuko nashoboye kumfasha. Nashobora gusimbika ikinoko nubwo narabibona neza. Ubundi ibi n'ibimenyetso bikwiye cyane biriko biragenda biboneka muri jewe ko nashobora kubana n'ujya mukobwa. So uri umugenzi wanje w'ukuri, uzohore good Brighton. None gushimira cyane ariko wirinde. Yeah, I know. Uti wari kuvuga ngo subiramo. Ibimenyetso byose twaguhaye birerekana kujya mu kubwara umwana mubi atari umwana mwiza. Rero uko manaza umutima twumvize ko natwe turabana. Ibimenyetso byose twarabiguhaye bica amazi. Wogiye naco bivuze. Ariko nagenda kubwire kuva aho twavugiye n'utwumviritse bigiye gushwa ku iherezo. Kuvuga ngaca nunamika amaso hasi. Gukubitwa ngaceceka. Izo birarangiye. Ugiye kubona neza mutoni wa Renero wariwe. Kuko umfise ibimenyetso byo kuvugirako. Umviriza. Wewe ushigikiye Khan. Brighton nayo n'umugenzi wa Khan. Uranye imigambi yose mwufata kugira ngo mwambike ibara ujya mukobwa niyo ufata. Ubugeni butegereza kuba bwarateguwe byarahetse. Uwogerageza kubuhagarika yohagarika ubuzima bwe. Sinitaye ku bimenyetso mufise. Sinitaye ku ishusho mugira mwerekane. Ico nitayeho gusa ni mariage. Kandi nayo nyene itegereza kuba mu mutekano ntangere. Ibaze rero gutegura mariage y'abana batigeze bakundana. Niho gufata gutegura inzimano udafisanugira uzimana. Ndakubwije kuri n'ukuri kw'Imana henda nakurahiriye. Ukabona kana arabanye n'ujya mukobwa. Nawe ushobora kubana na Maria Tereza. Umvize ko n'umuntu mudakundana uko bibabaje. Kana azokubaka urugo rwiwe atahe iwiwe. Ariko je sindotaha mu rugo rwawe. Sinzohagaruka. Sa? Jewe nawe itwari tuzinanye kiretse kukubona urenganye wacu mbajije abajaba ko boba bakuzi banje umutima uri igikobwa cyishima. Mon bébé, t'en fais pas, je t'ai donné mon cœur. mon bébé, T'en fais pas, je t'ai donné ma vie. mon bébé, T'en fais pas, je t'ai donné tout ce qui m'appartient. Je t'ai donné tout ce qui m'appartient. Ukicheka tu, wow, ukicheka tu, wow. ukicheka tu.
कसम की कसम है कसम से हमको प्यार है सिर्फ तुमसे अब ये प्यार ना होगा मेरी हमसे ला 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 कसम की कसम है कसम से हमको प्यार है सिर्फ तुमसे God, wow. Bebe. Oui. Uburyo uririmbamo. Urarimba neza shushu. Umunsi wa mbere ndakubona waratambye. Nasanze uri kuratamba. Mana yanje. Ujya musora ndemeye umunsi. Ariko nabwo nari nzi yuko uzi no kuririmba bigeze yose. Shirura umunyempano akomeye cyane. Nibisanzwe. Ndakwishimiye. Urazi nitwamanuka ikankundira basi nimba bizokunda ko turonka amahirwe kumanukana hariya. Zo gutwara hano muri studio. Uririmba indirimbo nziza. Indirimbo ntabwo tuzoyipostinga. No. Nzoyigumiza mu cyumba cyanjye. Maze nzi ndayumviriza buri munsi. Uburyo uririmba n'ukuntu utamba. Uburyo uteyemo n'ukuntu twenga. Wow. Byose birajyanye shusho. Basi uruzuye. Umaze kuzura rero wacyuza mu buzima bwanje maze nanje uranyuzuza. None noba nkishaka iki? Noba nkifuza iki? Noba ntanyugwa mu gihe uvuga ko ari ikindi kintu noba nifuza kuri iyi si cyo bakirengeye wowe. Nawe. Oui. Nzokubera umugabo mwiza. Sheri. Nanjye nzokubera umugore mwiza. Sure. Oh yes. Oh, merci. Hapo hayaro hahisho को चेहरा मेरा मेरे होने का मतलब मेरा कोई मिल गया हाँ कौन मिल गया कोई मिल गया केवे हम दो मैंने को मैं तेरे हैं बड़े चोए सारे गा कोई मिल गया हाँ कौन मिल गया कोई मिल गया. Oh wow, baby. Ndakoze ikibazo kimwe. Kubera iki ukunda kuririmba cyane indirimbo z'igihinde? Sheri. Kuva kera nyine umwana mu bwana bwanje bwose narakunda abahindi. Nakunda filime zabo, indirimbo zabo. Kandi nawe usa n'abahindi. Oh no, baby. Uri mwiza. No. Ibyo. Ok. Je vais essayer. Aguruka. Kohi mil gaya. Merci chérie. Chérie. Ntuzumpemuke. Uzokwama unkunda igihe cyose. Sinze nicuze kubana nawe ndakwinginze. I love you. I love you too. Merci. Let's go. Come on. Santiana, nkiri muto sinarinze gutandukanya ikibi n'icyiza. Ibintu byose nabona ko ari byiza. Nk'igihe kimwe nariko ndakinisha umuriro, nibwo nakoze kwikararira nurira. Niho naje gutahura ko kuri iyi si
hari ibintu bibabaza kandi vyica. Mu bwana bwanje nakuze nzi neza ko ikintu ca mbere kibabaza kuri iyi si ko ari ikara ryaka, kubera ko ari ryo ryambabaje. Maze gukura bambwiye ko ikintu ca mbere kibabaza ahubwo kuri iyi si ko ari urukundo. Nibwo nanje nagiye kwibaza mbega urwo rukundo rubabaza gusumba ikara ryaka rubabaza gute? Uyu munsi nibwo ndiko ndumva uburibwe buri muri bwo. Urukundo ni rubabaza, ntabwo rurengeye kubabaza. Santiana, kubera ko wemeye kubakana nanje kandi wifitiye umuntu ukunda? Kandi uvuga n'ibiki? Nje nta wundi muntu nkunda atari wowe. Reka kumbabaza Santiana, kuko iyo uriko urabikora ivyo bintu, iyo uriko urambesha, uba uriko watsa umuriro mu mutima wanje. Ndabizi iyo mvuze iryo zina Chris hari ibintu vyinshi ucubona. Iryo zina Chris ndabizi ritekeye amabanga menshi ya Santiana, ku buryo yaryumvise ahita atakaza control. Santiana, nagize amahirwe yo kuganira n'uwo witwa Chris. Yashoboye kumbwira vyinshi biberekeye. Santiana, ukuri ugomba umbwira uyu munsi niko kuza gutanga amahirwe yo gukorana ubukwe nawe canke nkabihagarika. Ndashaka umbwire Santiana. Ndashaka umbwire aya mafoto nayajyari mwayifotoje hehe? Kevin. Meze neza? Cyane? Yeah. Ndaba amaso. Yes. Meze neza. Kevin. Azi ndakubwira ikintu kimwe maze kubona. Kujya mu ngo muvukana Brighton. Umuravye ukuntu ameze ugira ngo uratekereje cyane. Mengo muri we nta nyama y'urukundo afise pe. Aratandukanye cyane nawe. Aratandukanye cyane nanje niko mbwiye. Ego. Angeli, urazi ikibazo aho kiri? Nuko ushobora kuba uri kuyihenda mu kubona. Ushobora kuba uri kuritiranya ibintu maze ukabona uko utariko. Uwo uri kurita intare hari igihe usanga ari intama isanzwe irira ivyatsi. Hama wundi ubona neza ko ari intama itekereje ugasanga ari intare ikomeye cyane kandi itotoma. Siniko ndagutahura ko je uko ndabibona si ukuri kurabivuga. Ati gute? Wowe uzi Brighton ariko ntabwo uzi Chris. Chris? Nkundira muri aka kanya ndakubwira amateka ya Chris. Akiri kumwe n'uwahaswe kuba umutambukanyi wiwe Gateka Santiana. Santiana? Yeah. Gateka Santiana. Umwuzukuru wa Charlie Chanake wahoze ari anko wanyu. Brighton yakundana na Santiana? Ntabwo ari ugukundana gusa nko kuvyibaza Angeli. Santiana arameze nk'umugore wiwe. Mane yanje? Aya makuru kuri John mashasha. Tu Santiana urazamuhira akatubwira ko akundana n'umuhungu witwa Chris. Ntuze tubaza ko uwo muhungu yoba yitwa Brighton.
Chris na Santiana bakundanye imyaka 7. Urukundo rwabo rwarakarurira ku mutumbi wacu. Nta muntu n'umwe yari atabazi. Nta muntu n'umwe iyo batazi inkuru ya Chris na Santiana. Angeli, twebwe twakuriye mu buzima busanzwe bumwe bubaye. Bisaba yuko duhangayika, bisaba ko turondera ubuzima kugira ngo tubeshe kwibeshaho. Brighton yamanutse mu gisagara kubw'impamvu z'ubuzima. Aje no mu gisagara gukora akazi. Kuva icyo gihe rero ibitekerezo vya Brighton vyavuye ku rukundo maze bija ku kazi. Yafashe akazi agaha agaciro gakomeye ku buryo vyashika akaburi mu mwanya Santiana. Santiana aramurondera mu gatondo, Brighton akamwishura ku mugoroba. Santiana amwishuye ku mugoroba, Brighton yamwishura bukeye. Ariko ikibazo abakobwa mufise ni kimwe. Abakobwa murafise ikibazo cyo kudakunda gusigurirwa. Kumbuye niyo umuntu agusigurira birakugora cyane kugira ngo umutahure. Santiana yatanguye kubura icyizere bivaye no kuntu Brighton yamuburira umwanya. Atangura gukeka yuko Brighton yoba muvanga. Atangura kwibaza yuko Brighton yoba afise undi mukobwa yitayeho. Ikaba ariyo mpamvu n'inkomoko ituma atamwishura. Ariko ntabwo ko ari ukuri. Suko byari bimeze. Hageze mu gihe Santiana na Brighton baratandukana. Ata umuntu n'umwe abwiye uwundi ati ndaguhevye. Biratangaje. Inkuru ya birababaje. Bose bihangana. Ntabwo ari inkuru yabo gusa. Ujya je mpora mbona neza yuko inkuru yose y'urukundo ibibabaje. N'inkuru yanje nawe yari ibabaje. N'inkuru yawe na Kani. Aho nyina Kevin gereza izo nkuru zawe z'urukundo. Byaba byarabaye singana ko twanga tukabisubiramo. Baje ngaho mbabari. Nziza ko dutera intambwe ije imbere, apana ko dutera intambwe isubira inyuma. Sivyo? Uyu munsi Santiana yambwiye kuri kose. Namwe ngo hari ibyo ashaka kubabwira. Santiana, babwire. Kandi areka arambeshera. Nta kintu na kimwe namubwiye kandi nta n'icyo ashaka kuvuga. Santiana, iki nicyo nari negereje cyonyine cyo kunyekanira imbere y'abantu. Maze nanje nkabandanya ngaragaza ibimenyetso by'umukobwa ngiye kubakana nawe. Uravuze ngo niwigeze umbwiza ukuri. Ariko nagomba ndakubwira ikintu kimwe. Menya ko buri kimwe cyose wambwiye icyavuye mu kanwa kawe byose narabirikodinze. Naragufasha amajwi. Bivuze ngo guhera kuri A gushika kuri Z. Byose ndabifise muri telefone yanje. Kutavuga. Santiana, ngize ukuri. Uyu muhungu ejo hahise nimwajyamanye. Santiana, imbere yo kunyishura ubanza unyitegereze neza mu maso. Uraba umujinya wanje ntamubone kunyishura, kuko niwe nyishura nabi nshobora no kugukubita. Mbwira. Kandi ejo hahise byarashitse ndabikora, ariko mbabarire sindosubira.
ushaka ndinde kumvisha abavyeyi banje audio y'ivyo wavuze? Please ntutume ndabivuga, ntutume ndayibumvisha ngo vyito yuko ndiko ndakwararaza. Ahubwo Santiana, vyivugire wewe wenyene kugira ngo dutore umuti w'ibi bibazo. Ibyo navuze byose nuko umusa ashaka kuntera ubwoba, ushaka no kunkubita. Cyose nkaravuze bitari ngombwa. Kana guhera uyu munsi ntuzusubire gutera abantu ubwoba ushakisha inkuru zidafise aho zifatiye. Santiana ubu ahangayikishijwe n'ubukwe gusa. Nubandanya kumutera ubwoba azogutinya. Kanye icecekere ntagire ijambo na rimwe uzakorenzako. Salut mes amis, reka nizere ko mwaramutse neza cyangwa mwiriwe neza bivanye aho umuntu umwe wese aherereye. Ku mazina yanje ni Irakoze Saint, ariko benshi mumenyereye kuri Angeli. Reka nshimire buri umwe wese yafashe akanya agafata umwanya wiwe agaheba biriya na biriya akaraba ino video. Ndamushimire gose kandi nongera ndamwibutsa nimba yayiravye atarakora subscribe kuri channel yacu ya Media TV, ndabinginze please nciye bugufi gose n'umutima wanje wose ngo mukore sabone. Ndabitse ko mudukunda kandi ndabitse ko mudukurikirana umwanya wari wo wose. Rero byo bari vyiza gose kugira ngo tube hamwe cyangwa ngo turabane hamwe ino video. Uri umwe muri twebwe ushobora kuba ubona ibikorwa vyacu tukibipostinga gusa ukaba umuntu wa mbere wo kubibona. Ivyo bintu binuva ko vyonyishimisha gose, ivyo nduva ko vyondyohera kubera ko ndazi ko urankunda nanje ndagukunda kandi gose. Rero ndakwinginze reka umfashe ino video uze kuyiha abandi. Abo bandi uze kuyiha ndakwinginga kandi ngo ubabwire bakore sabone kuri na channel yacu ya Media TV. Kandi mu byo bakora ndibaze bibagire kudukorera partage, gukora kutwandikira ama comments, kuko comment zanyu ni z'akamaro gose kuri twebwe. Hari igihe tuba twashoboye gukora ibintu bitari vyiza mukandika muri comment. Par exemple kuri jyo uravuga ati Angeli wakoze ibintu bitari vyiza, irifoko uhindura. Navyo bari vyiza, ariko ikintu cyambere gose ndiko ndahimiriza, ndiko ndabasaba nk'abafanzi banje, nk'abafanzi bacu ba Media TV ni gukora subscribe kuri Media TV. Muzo mukoze gose kandi ndabakunda cyane kuko ndazi ko mutwitayeho. Ciao, bisous.